Yesu ashimwe. Amen. Kuri uno munsi wa gatatu tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi 2019 tugiye kubandanya twiga urukurikirane rwa vyigwa vyacu mwino ndongozi ya Ezra na Nehemiya. No kuvuga ngo ubushize mu kigwa cyo kuwa kabiri, no kuvuga ngo aho twari twize ku cigwa cavuga ngo gukubitiza amaso ku bami, no kuvuga ngo twari twabonye yuko igitabo ca Ezra uburyo canditsemwo uko bagiye bagipanze, no kuvuga ngo ivyanditsemwo siko ntibigenda bipanze mu ubwo buryo, no kuvuga ngo bisaba kugira ngo dusobanukirwe neza n'ivyo dusoma muri Ezra tube twaragize gute twarize ibijanye n'iki nakahise, kubera ko uburyo babipanzemwo siko bikurikirana. No kuvuga ngo mwico cigwa cyo kuwa kabiri niko twabibonye yuko igitabo ca Ezra kirimo ibisiga bwenge, ariko nkuko Yesaya abivuga ati ivyiyumviro vy'Imana ntibimeze nk'ivyiyumviro vy'iki vy'abantu. Rero tugomba gusaba mpwemu w'Imana akaba ari waturongora kugira ngo dutahure ijambo ryayo. Amen. No kuvuga ngo rero kuno munsi tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo umuzo wa kabiri w'inyambukira. No kuvuga ngo mwiki cigwa kiza gusahiriza icigwa twabonye ku munsi wa mbere cavuga ngo umuzo wa mbere w'inyambukira. Twari twabonye yuko igihe Kuro Imana yacishirijemo kugira ngo abohoza abisirayeli i Babuloni atanga itangazo, twarabonye ngo umugwi muke w'abisirayeli waragize gute waraduze mu Buyuda ni Yerusalemu, ariko twarabonye ngo abami bamwe bagiye baburagiza igihuha cyo kugira gute cyo kubaka urusengero. No kuvuga ngo biza gutuma irya tangazo Kuro yatangaje, no kuvuga ngo ntiryashizwe mu ngiro igihe Kuro yagira gute, igihe Kuro yaritangaza tubona yuko ku mwami Artazeruzi aribwo irya tangazo ryagira gute ryashigwa mu bikogwa. No kuvuga ngo rero ku muzo wa kabiri w'inyambukira baratubwira umwami Artazeruzi aha Ezra uburenganzira n'abandi bisirayeli bavyumvamwe baduge hehe Yerusalemu kubakira uhoraho iki kubakira uhoraho ingoro. No kuvuga ngo rero usomye Ezra igice c'indwi n'igice c'umunani barabitubwiramo neza, aho mu gice c'umunani batwereka imiryango 12 y'abisirayeli mu kuyidondagura inyene baduze hehe Yerusalemu, bikatwibutsa imiryango 12 yande ya Isirayeli. Icigwa rero twokurangaha ni ikihe? No kuvuga ngo mwibuke yuko bicari catumye abisirayeli babinyagano twarakibonye mu vyigwa vyejo ku wa kabiri. Twari twabonye yuko ugusubira inyuma kwabaye mu vyamwe mu kw'abisirayeli niko kwabateye kubiki, niko kwabateye kubinyagano. No kuvuga ngo noneho kugira ngo basubire i Yerusalemu kubaka, Imana yari yashimye kubacana muri iki kinyagano kugira ngo irabe kubogira gute bo kwikosora kugira ngo bagaruke kuki bagaruke ku Mana. Turabona yuko rero Imana iri hanga rya Isirayeli yari yararihaye igihe kirekire cyane igihanganira, noneho bunahiza kubaha amayinga 70 canke se imyaka 190 bagomba kubakamwe urushengero, hama bakarindira n'umuzo wande wa Kristo nkuko twabibonye muri vya vyigwa vyahita ejo. Hama rero no kuvuga ngo ikintu rero byo twigisha natwe uno munsi nk'ishengero, twarabonye yuko imbere ngo yuko Kristo agaruka hagomba kuba ngo ivugurwa ridasanzwe mu bwoko bw'iki, mu bwoko bw'Imana. No kuvuga ngo iryo vugururwa ngo rizoba ritewe n'inama y'icabona cizigirwa kubaki kubanyaradokiya. No kuvuga ngo rizozana ngikangura ridasanzwe mu bwoko bw'iki, mu bwoko bw'Imana. Ariko umusavyikazi w'Imana rero na White yanditse avuga yuko ngo bamwe bazohaguruka bagire gute, bamwe bazohagaruka bagwanye iyo nama y'uwo mugabo wo kwizigirwa. Bare tusha tubageranya nka babansi b'Abisirayeli bababuza kubaka iki, bababuza kubaka ingoro y'uhoraho. Ariko twumve ngo nubwo babikoze mu bihe bigoye, ingoro yaragize gute, ingoro yarubatswe kandi iraherahezwa. Bisobanurwa ngo nubwo nukuvuga ngo iyo nama y'icabona nubwo kenshi izo igendiraho no kuvuga ngo ubu butumwa bw'inama y'icabona no kuvuga ngo nkuko tubibona ngo intimatima yabwo ngo nubutumwa bujanye no kugororoka kuzanwa no kwizera canke se gutsinanishirizwa kubwo kwizera. No kuvuga ngo rero ubutumwa butegerezwa gukangurira ubwoko bw'Imana kwitegurira umuzo wande, umuzo wa Kristo. Ariko mwumve ngo ivyabaye ku Bisirayeli bica bitobera nk'ikigereranyo, nkuko babikoze mu bihe bigoye mu kubaka urushengero niko bigira gute bizoba bigoye bitewe n'abansi butumwa bwiza, bamwe mw'ishengero abandi hanze y'iki y'ishengero. Nico cigwa rero tugomba gukuramwo. Hama sinzi yuko hari ubafise ikibazo cyangwa inyunganizi kw'iki cigwa cyo ku munsi wa gatatu.
nk'uko wabivuze ubwa mbere ku mwami Kuro atanze itegeko Zerubabeli na Yoshua bagatwara abantu hariya hagenda abantu bashaka bivuye ku bugombe bwabo nta gahato kari karimwo wari umwidegembyo hanyuma n'itegeko rya kabiri igihe basubiyeho bwa kabiri ku mwami Artazerusi nubugira gatatu hano basubiyeyo kandi nta gahato kari karimwo kwari ku bushake bwabo aha batubwiye mu indongozi batubwiye ko abagabo basubiye inyuma mu Yerusalemu no bavuye Babuloni babaye 1,500 kera ntago baharura abagore n'abana mugabo hano umwanditsi agereranije kumbure nagishize mu byumviro by'iwanje ndimvira ati kumbure yashizemwo ko umuntu yafise umugore umwe umwana umwe canke babiri muri rusangi yavuze ko ho bahagarutse nk'abantu hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 6 urumva ko hari abantu babonye ko atangora ntacyo bitwaye reka bigumire hehe i Babuloni ni nk'uko no musi hari abantu bari mu rusengero babona umengo ntacyo bitwaye kuba mu rusengero no kuvanga n'imigenzo y'isi gutyo ugasanga abantu ntibakeneye kuva muri Babuloni ari byo byaha turimwo isi y'ibyaha turimwo guhera imigenzo ya kera cyo gituma tugomba gusenga cyane kugira ngo dushobore kubavanura n'iyi kamere y'icyaha duhebe Babuloni maze twerekeze Kanani ariho Yerusalemu muri ingereranye ya kino cigwa cacu kuno musi Imana ishime cyane ariko rero mumbabarire gato ndabona ko umwidegembyo wari urenze w'aba bantu ba kera n'amabwirizwa bibonekana ko n'amabwirizwa ataco yigera babwira mu buzima bwabo bwa misi yose nkaca ngira ubwoba rero twebwe urumva nk'akarorero ukiri umwana ukaca urabira kuri abo bantu ntubona ko ucukurira muri uwo mwidegembyo urenze mu gukura kwawe ntihagire nico bikumarira ni ukuvuga umwidegembyo wamaho kuko n'Imana igihe yari mu muntu yamuhaye umwidegembyo wo guhitamo hagati y'iciza n'ikibi no kuvuga rero Imana ngo ntabwo ihatira umuntu kwemera ukuri mugabo ngo Imana ngo yaduhaye imenya byose bikwiye kugira ngo twakire ukuri nico tumavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembyo Yohana 10:17 no kuvuga ukuri rero niko Kristo mugabo hari ikintu ngomba ngaruke ko gato muri Ezira 7:10 muri kikigwa nyine cy'uno munsi mwigisha wihangane gato aravuga ngo kuko Ezira yari yarinamuye mu mutima kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka Imana ihabwa icubahiro mu mutima wiwe nk'umutware yari yarishizemwo ko agomba kubahiriza kwiga ndabunganiye gato no kubishira mu ngiro no kubyigisha Abisirayeli tuzobibona ku munsi wo kwa gatanu akarona karero keza kabayobozi mugabo abayobozi sinzi ko ariko meze no munsi ukuraraba no munsi abayobozi benshi byanditswe umengo ntibaraba niyo habaye ingorane kababwira tuje mu byanditswe bakubwira ngo ivyo nta kenshi abantu bakubitwaza ubwenge biza mu mashuri gusoma ibyanditswe byera mugabo Nehemiya wewe Ezira ngo yafashe ibyanditswe tuzobibona mu buryo bwagutse ku munsi wa gatanu niho babitubwiye neza igihe tuzoba turiko turiga kino cigwa tuzobona icari cyo akamaro c'indero canke se akamaro ko kwiga ivyanditswe vyera ku munsi wa gatanu bazobiduserasangurira neza umuntu acishije kwa amaso arabona yuko ico cigwa kiza kutwigisha ibi no kuvuga ngo kizotwereka cyane kwiri somo nyene Ezira yihaye kugira Ezira yihaye kwiga ivyanditswe abishize ku mutima kugira ngo azanagire gute anavyigisha hari abantu bazodukurikirana ku munsi ukurikira wa gatanu bazoba bahigwe cyane murakoze ego mwari kumwe na Nkunzimana Eric umwizera w'ishengero rya Adventiste mu Mirango na Manirakiza Lieve ndumwizera wo kwishengero rya Jabe mugabo ishami rya English Church kuri kaminuza ya International University of Equator kananje mwari kumwe na Madame Nizigimana Pauline umwizera w'ishengero rya Kanyosha akaba ariyo ntara mvuga butumwa ya Kanyosha murakoze amen ego reka dusenge amen
turagushimiye data twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana wera kandi Mana ugororoka, wewe wama witwaritse ubwoko bwawe ntuhabwe icubahiro. Amen. Turakwinginze se Mana yacu nkuko wakuye Abisirayeli mu bunyagano bwa Babuloni, niko natwe dukwinginze data mwiza ngo dukure mu buja bw'icaha uzobwize neza. Amen. Duhe gutahura amajambo tugenda twiga uyacenyeze mu mitima yacu kandi uduhikangura n'ivugurura nk'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.